Bakunzi ba televiziyo Not Pentest No Heaven TV turabaramukije. Muri kumwe na Prophet Kwizera Lionel mu kiganiro citwa gukira no kubohoka. Turabahaye ikaze. Turashaka yuko uyu munsi umuntu wese ariko aratwumviriza aza kuhura n'ubwiza bw'Imana, aza kwakira igitangaza c'Imana, akakira ukubohoka mu buzima bwiwe n'ivyiwe vyose. Imbere yuko tugira icyo dukoze, reka tubanze twihereze Imana uburyo bw'isengesho. Mana, turaguha icyubahiro, izina ryawe niryubahwe. Uri Imana yo kwisegwa, Imana yo kwisigirwa, Imana ifise ubukuru budasanzwe. We wadukunze ukadutangira umwana wawe kugira ngo abe incungu ku buzima bwacu, kugira ngo turonke ubugingo busagutse bubonekewe muri we. Turagushize hejuru muri kano kanya, tuguhaye ikaze ku bantu bose bariko baratwumviriza, abari mu gihugu no bari hansi y'igihugu. Ishimwe n'ingano n'icubahiro bihabwe wewe, mu izina rya Yesu Kristo Munyazaretsi dushima. Amen. Uyu munsi tugiye kuvuga ku ijambo rivuga ngo aho Yesu agukuye nta kibuza utahava, kuko ni wenyine ubushobozi. Ni ijambo tugiye gusanga mu vyakozwe n'intumwa ibice ni bitatu. Turasoma umurongo w'icenda n'uw'icumi. Ni amajambo abakozi b'Imana babiri bagaragaje ubushobozi kuko bari barabuhawe n'Imana, kuko abantu bo ntibari babona ikibarimwo bwite, ariko Imana yari ikintu yabashizemwo cyo gukiza, cyo gutabara, cyo kubohora, maze uhuye nabo akakira ubushobozi bw'Imana. Tugiye gusoma ayo majambo, uyumvirize, uyashire ku mutima wawe, hama mpwemu ya nawe yagutahushe kugira ngo bikunde ubwisha bw'Imana bugaragare kuri wewe no mu vyawe byose. Turasoma mu izina rya Yesu. Umurongo w'icenda, ijambo turavuga ngo Petero na Yohana bakize ikirema. Icenda aravuga ngo abantu bose babona atambuka ahimbaza Imana, bamenya ko ari we yahora yicara ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza asegerereza. Barumirwa cyane, batangazwa n'imubayeko. Amen. Bakunzi ba televiziyo muri ko muradukurikirana, twashaka tubabwire ko Yesu ageze ahantu ahindura ibintu byose. Iyo Yesu ageze mu buzima bwacu, abaje guhindura, abaje gukora, abaje kutugira abashasha, n'ibyacu byose bikaba bishasha. Uyu mugabo yari yaravutse nk'uko twese twari twaravutse, akura yicara asegerereza, akurana ubumuga bwiwe, ariko igihe kimwe yarategereje guhura n'umwana w'Imana Kristo Yesu kugira ngo akize ubuzima bwiwe, kugira ngo nawe abe hashima kandi abe hahimbaza Imana. Nico gituma hari umunsi umwe umuntu wese afise wo kugendererwa n'Imana. Imana ikiturema yaturemeye ivy'ubwiza, ituremera ivyo kuyihimbaza, ituremera ivyo kuyitashira. Ariko iyi si nayo tubamwo ni isi igoye, irimwo ibintu vyinshi, ibiboha abantu, ibigwanya imwe mu Imana iba muri twebwe, ibituma tutagomba kugera aho twakagomba kugera. Ariko igituma dushika ku ntumbero nuko icambere twisera ijambo ry'Imana rivuga, tukamenya ko nyene ubushobozi iyo ari muri twebwe ibintu byose bishobora guhinduka. Uyu kimunga cyari kimaze igihe kirekire cicara ku irembo ry'urushengero, kandi ko yarategereza akabona ko ubufashe yabutegereza mu bantu bavuye mu rushengero cyangwa bariko bararengana, uriyo yaronka uriyo ataronka. Ariko Yesu amaze kuhagera, Imana ishimwe cyane, Yesu amaze kugera mu buzima bwiwe, yamuhaye ikintu cy'agaciro kizotuma adasubira gutega amaboko, ahubwo ubwiwe wenyine agatambukisha yiwe maguru, kuko yari yamaze guhabwa ubushobozi bwo kubohoka, yari yamaze gukira, yari yamaze kubohoka, amaguru yiwe yamaze kubohoka. Ubwo amaguru yiwe amaze kubohoka bisigura ko yarahawe ingendo zose, yarahawe kwitambukira mu byo ashaka kubamo, yarahawe gushika mu byo ashaka gukora, kuko uburenganzira yari yamaze kubuhabwa. Ndagomba mvuge ikintu kimwe, wewe uri kuratwumviriza muri kino gitondo, ndifuza ngo Imana iguha ubushobozi butuma ubwo guhindura, bituma uhindura imbaraga z'isi zikorera mu bantu b'Imana, zigwanya imibiri yacu, zikagwanya imitima yacu. Ndagomba muri kino kibanza kugira ngo uzakire muri kano gatondo, kugira ngo ubwisha bw'Imana bukorere muri wewe, kandi ubushobozi bw'Imana bukorere muri wewe. Aba bagabo babiri Petero na Yohana bamenye Imana nk'uko nayo wari warayimenye, ariko kwizera bari bafise kwari kwizera ko hejuru. Bari bazi ko ico bafise kirenze icabisi bafise, bari bazi ko ibukorera muri bo ari umunyabushobozi,
kandi ari umunyembaraga kandi ari umunyenkomezi mubiboneka mu mashusho y'umubiri. Amafaranga nayo bari bafise, ariko bari bafise ikiri hejuru y'amafaranga. Ikimuga kibabonye ko bari bambaye neza, baberewe, basa neza, bagiye mu rushengero nkuko nawe ugenda washajije ugiye mu rushengero, barababona, ababonamo ivy'ubwiza, ababonamo ubufasha, ababonamo ko aribo bagiye gukora ikintu gituma uyu munsi abaho. Kandi koko nabo bamubonye mwemu w'Imana arabagenderera kugira ngo bashobore kumenya neza ko bagomba gukora ikintu kidasanzwe mu buzima bw'ico kirema. Mu kuvuga ngo Petero na Yohana bamubonye ariko arabasaba, baramubwira ngo ifeza n'inzahabu ntado dufise, ngo ariko icyo dufise turakiguha mu izina rya Yesu Kristo. Ndagomba ngo wishere muri kino gitondo ubushobozi bw'Imana bukore uko ubuzima bwawe, bukore mu bintu vyawe, bugende ahantu hose. Nimba uri kimu uri kuratwumviriza canke nimba ufise ibindi bintu biboshe ubuzima bwawe, ndiseye neza niwamara kumva iri jambo ko nawe ugiye kwakira kwidegembya, kuko uyo nta kwidegembya yari afise. Yahora yicaye, ikintu cyose yakenera ubufasha, ariko amaze kubohoka yakiriye umwidegembyo. Ndagomba ngo bari baboshwe bakira umwidegembyo w'ubuzima bwabo, babone kwidegembya, babone kwidegembya, ubone kugenda ushaka kugenda, ubone kuba mu byo ushaka kubamwo. Ndagomba ngo inzira yose yawe yari yarugawe ikinguke go kwizera ubushobozi, kugira ngo ube uticuza, kugira ngo ube utiganyira, kugira ngo ube utarira, kugira ngo ube utababaye, ahubwo ube huzuye iby'ubwiza biva mu kwizera kw'ijambo ry'Imana. Ndashaka ngo wewe uri kuratwumviriza uyu munsi ubu bushobozi bukugereho mu izina rya Yesu Kristo. Aba amaze gutahura neza bakamenya ko icyo bagomba gukora ari uko bagomba kumuhagurutsa agahabwa guhaguruka. Naje ndagomba ngo uyu mutaga canke uyu murango imbaraga z'Imana ziguhagurutse. Niba wari wicaye mu ntebe ufise amabeki ye canke ufise yindi ngwara, ndashaka ngo ukimara kumva iri jambo ubushobozi bw'Imana bwinshire mu mitsi yawe no mu maguru, buhagurutse ubuzima bwawe kugira ngo ubeho widegembya. Hanyuma abazokubona nabo bahimbasa Imana muri quartier aho bari basambe bakuze, bahimbasa Imana aho wavuki, bahimbasa Imana muri eglise usanga usengeramo, bahimbasa Imana babonye ivy'Imana yagukore. Ndashaka ngo Imana igukorere icemeza abantu bamenye Imana yawe yariyo, bamenye Imana wakurikiye yariyo, kuko Imana dukorera ni Imana ivuga kandi ni Imana ikora, ni Imana ihindurira amateka umuntu. Imana ni yakuremeye kubaho ugwaye canke kubaho unaniwe canke kubaho urira canke kubaho ubabaye, ahubwo Imana ishaka ko uyitazira wuzuye umunezero n'ubuntu bwayo bivuye mu ijambo ry'Imana. Ndashaka wizerane nanje rero uyu munsi ko Imana yiteguye gukora igitangaza ku buzima bwawe. Ndashaka aho uri hose wumve neza ko iyagiriye neza iki kirema, nawe yiteguye kugirira neza. Uyahagurukije iki kirema, nawe yiteguye guhagurukisa ivyawe. Uyu yaramugaye amaguru, birashoboka nawe ukaba umugaye mu bwenge bwawe, ukaba umugaye mu bikorwa ukora, ukaba umugaye amaguru canke amaboko, ukaba umugaye mu vyiyumviro vyawe, wagemba gutera imbere bikanga, ukaba ufise blockage y'ubuzima bwawe. Ndashaka ico kintu cyose kugira ngo ukirengane, maze abantu bose bazokubona bahimbasa Imana yawe. Aba Petero na Yohana bamaze gusengera kino kirema bavuga ngo haguruka mu izina rya Yesu Kristo. Kimaze guhaguruka, uru rushengero rwamenye imbaraga z'Imana zikorera muri abo bagabo, baca batangura kuvuga ngo Imana ikoze ibikomeye mu mitima yabo. Iki kirema naco kiva imbere y'urushengero citerera muri eglise yegenda kirasimbira hejuru. Abamubonye bose baca bahindura imvugo, abari bazi ko ari kirema babona ko yabaye umuntu musima. Ndashaka ngo ivy'Imana igiye gukorera, ivy'Imana igiye gukora ku buzima bwawe bitume benshi bahindura imvugo, bituma abakuzi bahindura imvugo, bituma abakuzi babona ko by'ukuri ufise Imana nyamana. Ndashaka ngo rero muri kino kibanza turimo, wewe iri jambo ukimara kuryumva aho wicaye, icyambere ugomba gukora ni ukwizera ubushobozi bukora mu mwana w'Imana ari we Kristo Yesu. Utaramwakira ukamwakira kuko niho ubuzima bwawe bufatiye. Niba wamaze kumwakirana ukaba ufise ikindi kibazo kiri ku buzima bwawe, ndashaka kugira ngo iri jambo rihindura ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndashaka ngo umuntu wese ahari
ibikorwa byose uri kurakora. Ushobora kuba uri mu modoka, ushobora kuba uri muri biro yawe, ushobora kuba uri kuratwumviriza mu buryo ubunaburiya, canke uri kuradukurikirana. Unyemerere aya masaha tugiye gushengana rino sengesho, wakire ubushobozi bw'Imana, wakire gukira, wakire kubohoka, wakire agakiza kagendera ubuzima bwawe, uhindurirwe ubuzima. Ukuyu ayabaye hashima Imana, nawe Imana igiye kurema ishime ku buzima bwawe, kugira ngo nawe ubeho wuzuye ubuntu bunengesereye buva ku Mwami wacu Kristo Yesu. Uhabwe icubahiro Mana. Turagushimiye. Nyemerera abantu bose bariko baradukurikirana, abantu bose bariko barakurikirana rino jambo, bakire igitangaza ca. Unyemerere, ndabizi uhumura impumyi, ndabizi ukiza ibipfamatwi, ndabizi ukiza ingwara, abagwaye amadiabete, amakansera, amahypertension n'ibindi byinshi. Ndakwinginze kugira ngo umuntu wese ariko arakwirikira rino jambo yakire ubushobozi bwawe, yakire kubohoka, yakire gukira. Kuno kino kimuga cagiye cisimbira hejuru kikava mu bumuga cyari gisanga kimaranye igihe, unyemerere umuntu nawe atwumvise yidegevye, ahaguruke ku maguru yiwe, agende yiterera hejuru. Abakorana bikunde bakore bikunde, abarondera gutera imbere bikanga batera imbere kubw'ijambo ryawe, abarondera kwihana bikanga uyu munsi bakizwe burundu. Abahora barondera kugororoka bikabananira, uyu munsi ubaha imbaraga zo kugororoka, kugira ngo bikunde bari mu buzima bw'ubwiza, bari mu buzima bw'umuco, bari mu buzima bwo kunezererwa ijambo ryawe rikora mu buzima bwabo. Uzobukose Mana. Ndagushimiye, ndagukengurukiye, ndaguhaye icubahiro. Reka izina ryawe ryamamare, rikwire isi yose. Abatarakumenya bakumenye, bihane kubwira ijambo, bakire kubwira ijambo, bakire ubushobozi bwawe Mwana buhindura amateka y'ubuzima bwabo. Urakoze, turagushimiye kandi turagukengurukiye. Ishimwe n'ingano bihabwe wewe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.